Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Digne Karondo. Ndabahaye mwiriwe nshuti namwe bakunzi ba Radio RPA ijwi y'abanyagihugu. Kaze mu makuru kuri 6 genekerezo rya 4 Gitugutu umwaka wa 2025. Mpere ku ngingo nkuru ziyagize. Abanyagihugu barenga 200 harimo abana n'abakenyezi ni uruganda rwa RPA rwashiye kumenya ko bisho mu kwezi kwa Nyakanga twaraye dusozereye mu mihingo itandukanye y'igihugu. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bumenyesha ko abandurikiza cyakorera barushiza kwiyongera kuko barenga 1400 aribo bamaze kwandura ico kiza. Ishirahamwe Capes Plus yo mu Burundi rimenyesha ko rihagaritse umutima n'igabanuka ry'imfashanyo rishobora kwaduka umwanya n'umwanya mu bijanye no kurwanya sida. Uramutse iryo shirahamwe agasaba leta y'u Burundi kuba irategekanya ikigega kizofasha abagwaye umugero wa sida mu Burundi. Iyo yari incamake mu kanya n'inkuru imwe ukwayo. Dasuye kubaramutsa ano makuru tuyahere mu gisata cy'umutekano. Abanyagihugu muri zone Rusengo komine Ruyigi intara ya Buhumuza baratewe umutima uhagaze n'akagwi kimbonera kure kamaze imisi gahohotera abantu kakongera kakabasahura. Ako kagwi kandi kakabagarura kubita urongoye agacimbira Rutsiro bamuhora yuko yanse kubagurira inzoga. Ubu izo mbonera kure bakaba barabuze irengero ryabo. Bartazana Miburo arabitwiganira. Abo banyagihugu batekewe n'ubwo bako bashobora kugirirwa nabi n'imisore y'imbonera kure n'abasanzwe baba muri zone Rusengo yo muri komine Ruyigi. Umwe mu banyagihugu baho mu Rusengo yavuganye na RPA avuga ko hari akagwi k'imisore y'imbonera kure kagisibije mu guhohotera no gusahura abanyagihugu. Uyu munyagihugu atanga karorero kaho bayaruka gukubita buyoka urongoye agacimbira Rutsiro ariko ku kagwi kakaba kakidegembya. Uyu munyagihugu aratubwira abagize ako kagwi. Ako kagwi tugiye kahungiye kakaba kagizwe n'uwitwa Mamba twari mbonera kure mu Gisoro, akaba naje n'uwitwa Jesi, akaba n'uwitwa Jeremy. Jeremy wewe yari no muri babandi baheruka gutegera imodoka bakabambura amahera. Ndumva ariko babisibike ngaho mu Rusengo. Nyuma yo gukora iryo bara yigeze bakimbere y'ubutungane yahereyeyo. Niba taguye guhohotera twebwe nyine turi muri uwo mugambi abandi nabumva bizaba bikagenda gute. Uyu munyagihugu asaba ubutungane gukora bagahagarika izo mbonera kure za gisibije mw'iyo zone. Akavuga ko bagize ubwoba ko izo mbonera kure aho zihungukira zizobagirira nabi. Turasaba rero ko ubutungane bwokora budahengamye kuko na twebwe turafise ubwoba turayanze buca kuko aho bazogarukira ntituzere bazotubwira natwe. Ni mu gihe izo mbonera kure zo mw'iyo zone ya Rusengo zivugwa mu mabi menshi na cyane aho bategera abantu mw'ijoro bakabasahura utwo bafise twose mbere bamwe bakagenda babasinzikarije ubuzima. Arakoze Bartazar Miburo. Tukivuga iby'umutekano abantu 21 niwe uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko bishwe mu ntara 5 muzigize Burundi mu kwezi kw'icenda twaraye dusozereye. Abakenyezi 3 n'umwana umwe barishwe muri ico kiringo. Emmanuel Ndayishimiye aratubwira byinshi kuri abo bishwe. Intara ya Bujumbura niyo yabaye ya mbere hishwa abantu 7 igakurikirwa n'intara za Gitega na Burunga hishwa abantu 4 muri buri ntara. Nayo intara za Buhumuza na Butanyerera hishwa abantu 3 mu ntara imwe. Bose hamwe uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya abantu bagera kuri 21 bishwe mu ntara 5 zigize igihugu muri uku kwezi kw'icenda guheze. Muri bo 13 batowe ari biziga mu makomine ya Gitega, Bururi, Matana, Rumonge, Bubanza, Ngozi, Cibitoki, Tangara hamwe na Nahango. Abandi 5 nabo bishwe n'ibigwanisho bicira umuriro mu makomine ya Cibitoki, Gitega na Muyinga, mu gihe 3 bagandaguwe batimagujwe imipanga mu makomine ya Bubanza na
Ngozi. Muri abo banyagihugu 21 bishwe muri uku kwezi kwa Nyakanga twaraye dusozereye harimo abakenyezi batatu, uko ari batatu bishwe mu makomine ya Rumonge, Ngozi hamwe na Muyinga. Umwana umwe nawe yarishwe muri komine Muyinga. Amatati y'amatongo n'ubusuma ni bimwe mu vyagiye biribonekeza ko ariyo ntandaro y'ubwo bwicanyi, nayo mu bagiye bamenyekana ko bakoze ubwo bubisha n'abasirikare, abapolisi hamwe n'imbonerakure. Emmanuel Ndayishimiye. Tuve mu by'umutekano utandukire agateka kazina muntu. Kubona Burundi buterekwa irungikwa ry'intumwa idasanzwe ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu bijanye n'agateka kazina muntu ku butaka bw'u Burundi ni ingendo ya leta ya Gitega yo kubandanya kunyegeza ukuri ku mabi akorwa mu gihugu. Bishikirizwa n'uburongo ihuriro ry'amashirahamwe akorana na sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Maître Lambert Nigarura ahamagarira nyabuna abarongo igihugu kubahiriza agateka kazina muntu kuneza y'abarundi bose. Kurikire umushingwamanza Lambert Nigarura arongoye ihuriro ry'amashirahamwe akorana na sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Kuvuga yuko Burundi butigeze bushaka yuko iyo ntumwa ishika mu Burundi ni wa mugenzo wuko ugomba guhisha ibigaragara, kuko barabona yuko umuhinga ashitse mu gihugu akibonera wenyene ibyaha bikorwa ababikorerwa, biragoye guhisha. Ni ingendo rero yuko ugomba guhisha ukuri kugira ngo wenyene ntibonere amabi bakorwa mu Burundi. Iyo akaba kugomba guhisha yaba leta y'u Burundi canke umushikiranganje nyene bagira bati twebwe turazi yuko atakintu na kimwe kiba mu Burundi byose vyera de nkuko abivuga, ko bayahubwa akaryo ko kutumira we bonyene bagatumira irya muhinga wabone bati muraza mwirabire hama mureke kubesha, muraza mwirabire uko igihugu kimeze, uko amategeko yubahirijwe. Aho oye bamaze kumutumira wenyene agashika akaraba gasanga ivyo bavuga nivyo, aho hoho yosubiye inyuma agenda bavugira akavuga yuko ivyo ibivugwa atari byo. Muga rero kuko bazi yuko yoshika mu gihugu hoho akabona uko igihugu kimeze umunsi yoba arakamaramaza, bagira bati oya ntituzomwemerera. Ni kugomba rero guhisha, nta yindi siguro umuntu yobiha, kuko yaba badafise ikintu bariko barahishira ko bayahubwa akaryo keza kugira ngo bashobore kwiyeza mu makungu. Mugabo kubera bafise yuko bazi yuko ibiba mu gihugu arakahomera bunwa, nico gituma bazobandanya bagira iyo ngwano kumubuza kugira ngo ntashike kubona ibiriko bira. Nayo kuvuga ko ivyegeranyo bitangwa niyo ntumwa ari binyoma, Maître Lambert Nigarura ashikiriza ko ari imvugo ya leta Ndayishimiye kuva kera. Kubihakana rero ntibikwiye, ariko barongoye igihugu bari bakwiye kwerekana ivyemeza ko ibivugwa ari binyoma. N'ubu nyene kurikire Maître Lambert Nigarura. Kuvuga rero yuko icegeranyo yatanze ryo muhinga wawe ni kimwe binyoma, iyo ni indirimbo yo kuva kera leta y'u Burundi abayiserukira n'abashikiranganje bamutanguriye bamye bamirira kure ivyegeranyo bishikijwe twanurya muhinga. Ariko ico nta n'igitangaje kirimo, kuko bavuga ko ari binyoma, mugabo ntibashobora guhinyuza ibivugwa muri ico cegeranyo, kuko rya muhinga yakoze igikorwa gikomeye, igikorwa ciza, yerekanye ubwoko bw'ivyaha bikorwa mu Burundi, ababikora n'ababikorerwa, eka mbere aragaragaza no kudahana kwiganje mu gihugu n'ingendo y'ubutegetsi yo kunyaga abantu no kubicisha ubukene. Ni ibintu rero bitagoye guhinyuza, ni ibintu bigaragara. Burya hariho ibintu udashobora guhakana, kuvyita ibinyoma ntibikwiye. Mugabo nk'abantu bicwa, nk'abantu babugwa irengero, n'abantu bafise imiryango, n'abantu bafise amazina, n'abantu bafise aho bava, guhakana uvuga uti umuntu bavuze ko yanyurujwe nguyu, ariko ivyo ntavyo bavuga. Kuvyita rero ko ari ibinyoma gusa ni inzira yoroshe, mugabo atawe yose amazi atanuwuyemera, kuko ntibihindura ivyaha bikorera ko. Ni ingendo rero ya leta y'u Burundi kuva kera, ariko ntibuza ko abakora ivyegeranyo baba bafise ivyemezo n'ivyagirije bikwiye. Umushingwamanza Lambert Nigarura akaba bishikirije inyuma yaho mu nama yaragize ishirahamwe ONU igirira 180 mushikiranganje imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Edouard Bizimana ashikirije kuri uwa mbere ko leta y'u Burundi idakeneye irungikwa ry'intumwa idasanzwe ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu bijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi, kandi ko ivyegeranyo bimaze ibisi bitangwa n'iyo ntumwa ari binyoma. Mukanya turatandukira yavugwa mu gisata c'amagara y'abantu. Nari nayabwiye mu ngingo nkuru zano makuru, abantu 1429 nibo bamaze kugwara ingwara ya korera mu Burundi. Abagera kuri 94 nibo bakiko baravugwa, mu gihe batandatu ari bamaze guhitanwa n'ico kiza.
bishikirizwa na Fiacre Muntabaye icegera c'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi. Uwavugira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu akaba amenyesha ko intara ya Bujumbura ari ibangamiwe gusumba izindi. Kurikire Fiacre Muntabaye icegera c'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi. Ingwara ya kolera hano mu Burundi wacira hari kuri bibindagurika ry'ibihe. No munsi turiko turavugana mu bitaro hari abagwayi 94 abo tumaze kwakira bamaze kurwara iyo kolera ariko bakize bashika 1,129 nk'uko ibiharuro bitwereka. Ikibabaje nuko hariho 6 bashoboye kwitaba Imana kubera mushobora gusanga bituye amavuriro bamaze gusinzikara kuko murazi urwaye ingwara ya kolera takaza amazi menshi cyane. Iyo rero umuntu afashwe ntacanyarukira kwa muganga hakiri kare ngo anywe n'amazi menshi kiretse inzoga murumva yuko bariko baratakaza amazi ari mu mubiri byashika rero ugasanga arahasize ubuzima. Ariko rero ibikorwa bijanye no gukingira abene igihugu no kuvura birabandanya. Ubonye ikavuga mu karere k'ubuvuzi ka Cibitoki nahanye mu gisagara ca Bujumbura muri karere k'ubuvuzi ka Nord iyo ngwara ya kolera irahari, eka mbere no muri Gisare irahari. Aho niho twovuga ibonekeza ibiharuro biri hejuru gusumba ahandi. Ibiriko birakorwa ubunye nakubwiye yuko ubu ariko barakwiragiza amazi aho hantu yarasanzwe akenye. Hanyuma inyigisho ziriko zirahabwa abene igihugu kugira ngo bamenye ingena bifata cyane cyane mu kwirinda muri kino gihe ukunywa amazi atarayo ku mabombo ayo bashoboye kuvoma mu nzuzi naho kayateka bakayabiriza kugira ngo ntibave banywa imigera y'iyo ngwara. Hanyuma bakirinda kuramukanya bakorana mu ntoki, bakitwararika gukaraba n'amazi meza n'isabune imbere yo gufungura. Urumva izo ni inyigisho turiko duhereza abene igihugu. Hanyuma kubera kolera igwanywa n'ibisate byinshi abajejwe intwaro nabo tukaba turiko turaraba bamwe n'abandi byo babwirizwa gukora nabo. Nubwo biruko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ntibwashoboye gutanga umuco ku bituma ico kiza kiriko kiragurirana mu banyagihugu na burya hamaze imisi ibonekeza ubukene bw'amazi meza muri iyo ntara ya Bujumbura. Hagati aho rero mu gisagara ca Bujumbura havuga ikiza ca kolera, ubukene bw'amazi ku kigo c'ishure ry'imyuga rya ETS Kamenge bushobora guteza ikibazo c'ingwara z'isukurike ku banyeshure hatagize igikorwa vuba na bwango. Mu gihe abanyeshure baje kuvoma hanze y'ikigo amazi yo koga mu bwiherero hoho haduma urusazi. Reka inkuru tuibaze Innocent Valentin Singira nkabo. Amakuru dukura ku ishuri ryisumbuye ry'imyuga rya ETS Kamenge amenyesha ko batanguye kubura amazi kuva amashuri atanguye. Ikibazo ca mbere batanguye guhura naco abanyeshure barara mu buraro bw'iryo shure ngo nukubura amazi yo kunywa, bagaca bahengera mu mwanya w'akaruhuko basohotse bagaca baja gusaba amazi yo kunywa mu mihana yegereye ETS Kamenge. Ikibagiwe co ni isuku ryo mu tuzu twa sugumwe aho usanga amazirantoke yandagaye ahantu hose gushika mu bwinjiriro bw'amatwarete no ku mpome bagasiga kuko babuze amazi yo gukora isuku. Bamwe mu banyeshure basigaye bashima kuja kwituma mw'ishamba, ivyo navyo bigatuma umwanda wiyongera hirya no hino ahegereye ikigo ca ETS Kamenge. Bamwe mu bavyeyi barereye kw'iryo shure bafise impungenge ko ikibazo c'ikena ry'amazi kidatorewe inyishu vuba na bwango, ko abana babo bashobora kuhandurira indwara ziturutse kw'isuku rike na cane cane indwara ya kolera imaze iminsi ivugwa ahatandukanye mu gihugu. Inkuru ya nyuma y'ano makuru mujanye n'amagara y'abantu kandi leta y'u Burundi irakwiye kwisuganya hakiri kare hakabaho ikigega kizofasha mu kurwanya ikiza ca sida ibintu bitarayangara mu gihe ifashanyo zotanze bafasha mu kurwanya ico kiza zishobora kugabanuka. Umukuru w'ishirahamwe Capes Plus burikukiye Amza Venant amenyesha ko bahagaritse umutima n'ico kibazo kandi ko bizoba biteye agahinda hamwe intambwe igihugu cya kigeze ko mu kurwanya ico kiza yosubira inyuma. Kurikire burikukiye Amza Venant arongoye Capes Plus.
cegeranyo cerekana ngene uburyo bukoreshwa mu bya sida uko by'ukuri uburyo buza butakwiriye kandi muri gihe cyo n'abagira neza bakora hasa n'abayishobora bukebuka bari bakagabanya ifasha ibintu biteye ubwoba rero karashane kuri twe tukonongera basida leta yogera kuvuga nabo bijojo bose bakarabukunda yone yo kwitegura ko ejo abagira neza no bagenda burundu cyangwa bakagabanya gose yazi habe by'ukuri ingaruka mbi kubamaze kwandura basida yaza ingaruka mbi kusura kwa kwandukiza cyane umugira basida bahabuze ibikorwa byo gukinga byo gupimura basida cyangwa rero abajeje amagara y'abantu cyangwa mu byeke sida nabo ni mashirahamwe yo kurwanya umugira basida aho bigeze rero leta yabisaba neza bayifasha benshi ubakora gabanuka abandi bakora gabanya uburyo bwabo bizuma rero ubahageze yuko by'ukuri abantu bicaje icyo kibazo bakaraba ibikenewe byose ngo twitegure tukazaba icyo dushaka gukora bitufa amaboko yacu uri ku migambi ya leta bakora mu buvuzi eka n'abamaze kwandura umugira basida n'abakora mu kurwanya sida bose muri rusange tugire ingufu hamwe turabigende tekanya ibigega byo mu gihugu byose kuzabera sahiriza abaza ngorane igikombe kikindi cyo kizoba igikombe cyo tuzokoza ibyagaragaye n'ibyabonetse kandi rero n'umunsi nuko twogerageza twese hamwe bashire ingufu hamwe twiga imigambi yose dushobora kugira ngo dutegekanye kazoza hamwe buvura izo fashanyo yazize tugira ingorane mu kuvugwa izo tugira ingorane mu kurwanya sida abo bantu bushasha eka mbira abandi bahitanwe n'umugira wasenda kandi by'ukuri tatuze ku rugero rushimishije ambera agera nabo bari ku miti bakayifata neza bataba bacanduza umunyamabanga nshingwabikorwa ntayegayezwa mu kigo cya leta kijeje kurwanya umugera wa sida kuri uyu wa kabiri mu nama atunganije n'ubushiranganje bw'amagara y'abantu bufatikanije na ONU sida yamenyesheje ko ifashanyo mu gisata cyo kurwanya sida zishobora kugabanuka mu gihugu muganga Nzoriro Nkuze Jean Baptiste yamenyesheje ko mu buryo baronka bwinshi buja mu gisata cyo kuvura abagendana uwo mugera kurwanya ubwandu bushasha hakaba harimo agahaze ni no kuri no nkuru duciye dusozerera ko aya makuru mu kirundi twabateguriye kuri uno wa kane gitugutu umwaka wa 2025 mwakoze mwebwe mwese mwariko muradukurikira abayagiranije hamwe n'abatumye mvuga mu kanyumva nabo nyene ndabashimiye Dinye Karondo nije mwari kumwe kuri mikro ndabaseze ndabifuriza amahoro y'Imana naho butaha